mu bisanzwe iyo uri mu kintu nk'iki habaho mubo muri kumwe abaguha courage n'abandi baguca intege. Rero no kuvuga wamuzi yuko mu bintu byose uzo buri kurakora hazokwama hari abantu babiri bakuri nyuma abaguca intege n'abaguha courage kugira utera imbere. Umumizisye n'umwarimu sivyo n'umwigisha. Rero iyo uri umwigisha uba ufise message, uba ufise ibyo ukeneye kwigisha abanyeshuri bawe, uba ufise ibyo ukeneye kwigisha abantu. Nimba nje ahantu nkavuga ati ndanditse indirimbo, iyo ndirimbo harabo mba nkeneye yuko ishikira n'abandi mba nkeneye yuko yubaka mu mitima. Ari nka sogokuru nkeneye kubinwari nka ntare rugamba, nkeneye kubinwari nka mwezi gisabo, nkeneye kubinwari nka biguza amahoro. Yo me people boy Atronis promoter wa musore wanyu, wa musore aguma bikora nkuko mubibona. Rero uyu munsi nabazaniye umwe mu basirikare canke mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Burundi, asanzwe akora umwuga wiwe wo kuririmba apare y'ivyo bindi asanzwe akora. Nawe nibaza yuko vyinshi agiye kubibabwira. Reka kwanza manze ndamuramutse, yongera abibwira akazina, yongera aramutse abakunzi biwe n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange. Turakuramukije bo. Yes, ameza neza, ndashimira Uwiteka kabisa, sinidoga. Abantu bakeneye kumenya mbega uyu muntu umunsi umutumire twazanye yoba yitwa nde, akora iki? Okay, umutumire mufise no munsi beshi bamuzi ku izina rya Sayiro Soldier Boy, ariko guhindura akaba yitwa Sayiro Fighterman. Kubera iki Fighterman? Kubera yuko Sayiro n'umusirikare w'igihugu akaba n'umuririmbyi. That is why I like you calling me Sayiro Fighterman. Sayiro Fighterman. Sisubira kukwita Sayiro Soldier, Sayiro Fighterman. Mbega woba watanguye kuririmba kuva ryari? Ni ryari wumvise yuko woba ufise iyo ngabirano yo kuririmba? Kuva nkiri umwana muto nariyumvamwo iyo ngabirano yo kuririmba, ariko sinari bwaronka ukuntu nshobora kuyideveloper. Nkavuga ati reka shobore gushika muri studio canke sohore indirimbo. Ntivyari byoroshe kuko nari nkiri muto, ubuzima ntibwari bwafadike neza, ariko mu mutima jewe naguma niyumvamo yuko one day nzoba ico nipfuza. Ico nari nipfuza ko ari gutezwa imbere n'ingabirano y'umuziki. Nakunda gukurikirana abamizisye ba kera, nkunda kuba ndiko ndumviriza indirimbo zabo kera keshi ndazisubiramo. Nibwo nanje natanguye kwiyumvamo iyo ngabirano, nkabona yuko ndayifise ndirimbye, nkabona abantu bakambwira ati twaryohewe twishimye, bimpa inguvu zo gukompoza izi wanje, mva mu byo kuririmbiza abandi, ntangura umwuga wo kuririmba muri ubwo buryo. Tukiraho nyene, indirimbo ya mbere woba wagiye muri studio hari ryari nimba wabuhibuka? Indirimbo ya mbere nagiye muri studio muri 2012 mu mpera. Iyo ndirimbo cyo gihe sinari bwashobore kuvuga ati ntera imbere nkoresha imbuga ngurukana bumenyi. Yari indirimbo yitwa Le Conflit Politique, yari ihurikiyemo ivyiyumviro byo guhanura abarundi bene wacu, abene gihugu bose, ati turekane n'intambara. Intambara irasambura, intambara ikora ibintu bibi, ibintu nk'ivyo n'ababikora baba babizi yuko intambara ari ikintu kibi cyane gose gisubiza inyuma igihugu, kigatuma n'abana b'igihugu badatera imbere uko bavyipfuza, kuko mu magume nta kintu na kimwe gitera imbere iyo muri mu magume. Sayiro Soldier, Sayiro Fighterman. Nibuka ko wahinduye Sayiro Fighterman, bisaba yuko umuntu azarariboroka kugira ngo arifate neza. Sayiro Fighterman. Kuki rero abantu bariyumvira mbega uyu muntu n'umuririmbyi, uwundi mwanya kongera akaba umusirikare? Mbega winjiye mu gisirikare umaze kumva iyo ngabirano yifise, mbega woba winjiye mu gisirikare umaze gutangura kuririmba canke waririmbye umaze gushika mu gisirikare? Uragize neza kumbaza ico kibazo. No kuvuga yuko natanguye kuririmba ntarinjira mu gisirikare, ariko kubera yuko nagiye mfise iyo ngabirano narakurikiranye ivyigwa vya gisirikare. Nyuma yo kubiheza inza kubandanya talent yanje yo kuririmba. Mbega ugerageje kuraba
bivanye n'igisirikare wo burimwo ntubona yuko umengo hari ukuntu bigufatira mu gukora umuziki canke abo musanzwe muri kumwe mu gisirikare bakabibona nabati mbega uyu muntu wewe nibiki n'umusirikare n'umuririmbyi ahagaze he mu majambo make? Bo muri make ico nibaza ni kimwe, umuntu wese genda umuntu akuze ndifatira ingingo mu bintu byose. Ndibaza wama wabonye abafise ingaberano zitandukanye, abakinyi b'umupira ba atlete baja mu makungu guhiganwa kandi arabasirikare, sivyo? Nayo mpamvu rero ni ingabirano yiwanje yo kubandanya kuririmba, ata muntu yigeza yimbuza ngo nuko ndi umusirikare kanatsinda ni nagateka, kuko ntaco vyiciye igisirikare cy'u Burundi. Nibaze yuko mubo dukorana mu bantwara kabisa ntaco birigera binyicira, nta n'urabimbuza kiretse yuko sometime nyene banshigikira bakampa n'impanuro ukuntu no kwigenza muri umwuga hagati y'ibi bintu bibiri, umwuga wo gukorera igihugu canje igisirikare n'umwuga wo kubandanya umuziki. Yes sir. Gerageje kuraba mbega igisirikare mu bo musanzwe muri kumwe nta bantu bavuga ati twebwe ko dushigikira ino mpano yiwawe tora kakantu genda muri studio kugira ngo ubandanye turyohera bimeze gute? Mbo bariho atari bake bakunda ibikorwa vya Sairo Soldier Boy, Sairo Fighterman. No kuvuga yuko iyo ndabatabaje ari nk'ikintu nkeneye ko bamfasha hari abashobora kubimfashamwo, n'abandi bambwira ati bisanzwe iyo uri mu kintu nk'iki habaho mubo muri kumwe abaguha courage n'abandi baguca intege. Rero no kuvuga wamuzi yuko mu bintu byose zo buri kurakora hazokwama hari abantu babiri bakuri nyuma, abaguca intege n'abaguha courage kugira utera imbere. So rero abo bantu bariho barasupportinga sometime. Abantu bamwe nkuko wabivuze hariho abantu bagusupportinga n'abandi baguca intege. Muri abo bantu baguca intege ni muri aba ngomba mvuge kuko ndabashira muri uwo mugwi w'abantu bacana intege. Hari amakomantere amwe y'abantu maze imisi mbona bavuga ngo abapolisi bamwe n'abasirikare bariko barinjira mu bintu vya music, n'abantu bariko barondera hiti ibintu nk'ivyo wonya, mbega abo bantu nubuhe butumwa wobaha? Nihe target yiwawe kuri wewe? Nihe target yiwawe yatumye winjira mu muziki uvuga ati nshaka gukora iki niki kugira ngo bigende? Mbo mu bisanzwe uko bimeze hajya umumizisye n'umwarimu, sivyo? N'umwigisha. Rero iyo uri umwigisha uba ufise message, uba ufise ibyo ukeneye kwigisha abanyeshuri bawe, uba ufise ibyo ukeneye kwigisha abantu. Nimba nje ahantu nkavuga ati ndanditse indirimbo, iyo ndirimbo hari abo mba nkeneye yuko ishikira n'abandi mba nkeneye yuko yubaka mu mitima, sivyo? Niyo mpamvu rero abo bavuga gutyo no babwira yuko mu bisanzwe mu Kirundi bakunda guca umugani ngo ibitakuraba uraba hasi, sivyo? Nibaza kugira abarundi dutera imbere nuko umuntu wese yorabana n'ivyiwe agaha umwanya wo gukora ivyiwe gusumvya kwita ku vy'abandi nakaranteranye imbere nakagize ibi, sivyo? None kuba umupolisi ukagira iyo ngabirano yo kuririmba, kuba umusirikare vyicirika igihugu, wewe bikwiciriki birakubuza kuronka hasio yawe. Nibaza yuko abona abantu mu mutwe hashobora kuba hari akantu bafise kadahuye n'iterambere ryuko abandi bana b'igihugu botera imbere. None ndakubaze wewe par exemple nk'umujournaliste, Sairo Soldier Boy ateye imbere, we hari cyo homba? Nonezerwa kuko nanje niyo mpamvu naje kurondera. Niyo mpamvu rero no kuvuga kuri no sinakubwiye hari abantu babiri abakwipfuriza neza n'abakwipfuriza nabi. Yes. Ego Sairo Soldier navuga ngo benshi hari ukuntu bakunda kuvuga ati uyu muntu ndamubonye ndashobora kwibaza ko ari umusoda cyangwa umupolisi. Abo tugerageje kuraba Sairo Soldier turabona yuko numujene muhuriye mu ibarabara tofa umuhaye ko ari umupolisi cyangwa ari umusoda, mbega hajya urubatse canke uri kuravyigako? Bo ndiko ndavyigako sindubaka kabisa no bandakubeshe. Yego. Mbega Sairo Soldier watubwiye kuri umusoda dushobora gusanga twicaranye na general atavyo tubuzi, nimba atari banga urashobora kutubwira mbega Sairo Soldier niri hepete yo bafise mu gisirikare? Ico kibazo sinzi iti ndakwishure gute kubera yuko beshi murakunda kukimbaza. Mu bisanzwe jewe muntumiye nk'umu artiste inza nk'umu musicien inje ku present ibikorwa byanje,
ariko sinza nk'umuvugizi w'igisirikare ngo ntitwakubwiye ngo uvugire igisirikare, twakubwiye turiko tuvuga ubwiwawe. Mbega wewe ni nk'uko unyambwira ati genda umunyeshuri nkakabaza ati mbega wowe ugeze mu mwaka wa kangahe, ndakubajije ati ipete ufise niri, bidakunda kunyishira wati wapi ikibazo wapi. Okay, mu bisanzwe batari banga, mu bisanzwe sibanga kuko Imana yanteye iryo teka nkaba ingabo y'igihugu. Jewe ndi umusirikare w'umurundi, nkabandi muri kategori sous-officier, hama nkabandi sereja mu ngabo z'u Burundi. Sereja. Uyu munsi bakunzi banda TV n'abakunzi b'umuziki ndi muri rusangi, uyu munsi nagiriwe ibako ryo kwicarana na Sereja Sairo Soja. Sairo Soja rero kugira ngo twinjire mu bijanye n'ibikorwa by'iwawe, abantu bashobora kwibaza ati mbega uwo muntu yatuzaniye ko mbona umengo ni biyago burya araririmba bimeze gute? Katugende n'akapera kugira ngo bumve yuko ivyo turiko turababwira ari ivyo by'ukuri. Indirimbo yari yose wumva ije ikujemwo bunyene yiwawe, ariko tugende n'akapera. Okay. Umaze iminsi numva za ntwari zisemerera, ati amahoro umutekano birambe bisasagale mu gihugu cacu, ngahimbagwa iyo nibutse ko ndi umwana w'igihugu. Yamfura y'u Burundi Rwagasore yararivumereye, ati mihimbiri ibisuma n'abambuzi ntibazoroherwa, mereka iyo ndadaye ararivumera, ati sinzindi y'ubwoko canke intara oya haba namba. Abana b'igihugu tukishima kuba dufise intwari kandi zokwamaho, tugatereza mwijwi dusemerera tuvuga duti Uburundi ni gwacu tuzobukorera, Uburundi ni gwacu tuzobukorera, Uburundi ni gwacu tuzobugwa inyuma. Kuva na kera igihugu cacu camye ari igihugu gifise abagabo, abagabo bijunja n'ijambo, abagabo atari utugabo, dufise intwari duhoza ku mutima, oyiguze umwami mwezi gisabo, uwo nawe se uwundi bamwita bihome. Nkeneye kuba intwari nka sogokuru, nkeneye kuba intwari nka ntare rugamba, nkeneye kuba intwari nka mwezi gisabo, nkeneye kuba intwari nka biguza amahoro. Nizo ntwari muri hehe muri hehe muri hehe, izo ntwari z'u Burundi. Sairo Fighterman Bombast. Bakunzi banda TV nkuko nayababwiye turi kumwe n'umusirikare, muko murumva yuko indirimbo zose aririmba ni indirimbo zo guhagaza igihugu nkuko umukuru w'igihugu yama bivuga, twerekana igihugu nk'ishusho nziza mu mahanga, apana kwa maturirimba bya bintu bituma igihugu cacu tugisubiza inyuma. Nkuko mubibona rero turi kumwe na Sairo Soja Man canke Sairo Fighterman. Yes sir. Sairo rero hari ikintu nari mfise cyo kubaza, mbega Sairo dufate yuko ari umwe mu baririmba indirimbo zo guhayagiza igihugu canke araja no mu bindi n'ibindi? Mu bisanzwe iyo umaze kuba uri umumizisye wiyumva ntukompoza indirimbo ku kintu kimwe gusa, sivyo? Message ikuje mu mutima, message wumva ufise ukeneye gutanga urayandika ukayisohora. Mugabo kuri jewe kizira ko ninjira muri politiki, kubera yuko ndi umusirikare sishobora kuja kuririmba politiki oya, ariko ibisigaye vyose ndavyemerewe kuririmba indirimbo zaba gospel zirove je byose uko mba numva ndongoye muri jewe no kwandika iyo message mba nkeneye gutanga, harabo mba nkeneye kwishikira niko ndayandika, ntaravye ngo jewe ngo ndi umusirikare w'igihugu nzoca nsohora indirimbo z'igihugu gusa oya, nsohora indirimbo zivuga ibintu byinshi byo kwigisha mu buryo butandukanye. Sairo Soja, hari image nigeze kubona ifoto wari ufise nko hari handitse amajambo avuga ibintu bijanye ngo ninapfa ngo murambwirira naka dukeneye kumenya mbega nimba atari ibanga, nimba wowe buvyibuka urashobora kwanza kubivugira ngaha kuri micro, amajambo yari yanditse kuri ijya foto ucu tubwira n'impamvu wayanditse, mbega urabona yuko uri kuragenda cyane bimeze so impamvu nashoboye kwandika ijya message kuri ijya foto si yindi. Yabakunzi banda TV iyo foto niyo nyene muri ko murabona ngaho onya muri video. Okay, impamvu nayanditse kujya sivyo je ndi umusirikare kandi ubuzima bwanje umaze kubura umusirikare
nabuhaye igihugu, nukuvuga nabuhaye igihugu kuko niwe muvyeyi wanje. Nico kintu mbona kiruta ibindi byose kuri inosi. Nta kintu mbona ciza nk'Uburundi kuri inosi jewe kugeza muri uno mwanya. Impamvu rero nashoboye gutanga message nk'ijya nuko nzi umusirikare uyu munsi ushobora kuba uri ngaha ejo uzoburi ahandi hantu. Ushobora kuba uri ku rugamba rwo guharanira amahoro igihugu cawe, sivyo? Kugira kibe mwituza nitekane, mwituze nitekane, sivyo? No kuvuga rero kuba naranditse ry'amajambo ijya message nari nkeneye yuko ishikira beshi igaha morale n'abandi basirikare n'abandi bantu bakunda ingabo z'u Burundi, sivyo? Bijya kuvyandika so kuvuga yuko natwaye na emotion n'urukundo jewe mfitiye igihugu ciwanje, nkuko nawe wofata ifoto wambaye uwundi mwambaro, so mwambaro w'igihugu tennis civil, ukandikako message ukeneye ko kwishikira abantu batandukanye. So rero ntiriwe ndarandira nanditse ko ati ninapfira ku rugamba murandungika imuhira, imidari yanje muyishire kumva, mubwire abavyeyi banje ko nagerageje ntibasimbe n'umutima ku bwanje. Mwene wacu ati uriga neza, mushikanje ati uzogubake rugume, murabayagira bose ubutore bwanje. Wa mukunzi wanje ati reka kurira, kuko jewe navutse ingabo y'igihugu kugira ndakigwanire, niyemeza kugipfira. Proud to be Burundian soldier. So sinzi yuko wumva ico nshatse kuvuga mu Congereza. Impamvu nashize ko ti proud to be Burundian soldier, nashatse kugira n'uwundi muntu wese adashoboye gutahura ikirundi, inyandiko z'ikirundi ashobora gutangura Icongereza azovuga ati iyi ni ngabo y'u Burundi, iyi ni ngabo y'igihugu c'u Burundi, sivyo? Nizere yuko umuco ukwiye mushoboye kuronka. Impamvu navyanditse so kuvuga yuko ndiko ndagenda kandi urupfu ruzoshika kuri twese, ntawo rusezera ubona ruza. Mugabo jewe ijya message nayanditse kugira ishobore gushikira abantu batandukanye, ihe morale n'abandi basikare bagenzanje ya Sailo Soja. Tugaruke rero mu bijanye n'umuziki wawe. Sailo Soja, mbega indirimbo maze gusohora, turamaze kubona indirimbo maze gusohora kenshi ntitukunda kubona ama video. Hari kibazo nyabaki, mbega coba ari kibazo c'uburyo canke bimeze gute? Ikibazo c'uburyo carabayemwo, ariko nubwo cabayemwo narashoboye kugerageza, ndamaze gushutinga clip video zibiri. Hariho iyigihugu, indirimbo imwe y'igihugu nakoze nambaye teni militaire, no kuvuga teni do komba. Iyo ndirimbo kugira ije ahabona vyasaba impusha zitandukanye, kuko ntushobora gufata ibintu by'igihugu ngo ushire hit ushira ahabona gutyo onya, vyasabye umwanya. Rero ugo ruhusha ruheruka kuboneka vuba, mugiye kuyibona igiye kuja habona. Hama yindi narashoboye gukora song yitwa Gumana Nanje. Gumana Nanje ni song yashoboye gukundwa n'abantu benshi batandukanye, no kuvuga harimo n'abampaye courage yo gushobora kuvuga ati reka ndayikorere clip. Ni song nziza yakunzwe n'abantu, nayo narayikoze, ariko ico gihe ndayikora hacarabamwo aga probleme gatonya ntashoboye kuvugira imbere ya kamera, ariko katumye iteba. Ariko muri uku kwezi kwa gatandatu nkabangire ndayishire ahabona, ndibaza yuko nzobibamenyesha, nzogira lancement officiel yayo, itarike n'ikibanza nzobibamenyesha vuba. Urumva yuko ibikorwa birahari kandi ni byinshi, nizere yuko umwanya ushobora kuba waranjanye ntashoboye kuzisohora nubu muzoziryohererwa cyane gose kandi mukamfasha support ya Ego. Wavuze yuko indirimbo yiwaho heruka gusohora ni Gumana Nanje, tiko ndaraba kuri YouTube imaze amezi 7 isohotse. Turabona yuko novuga ngo amaviews arahari, ku buryo byari bigoye nko ku muntu nka wewe yuko oronka amaviews, ariko bivanye nuko nabakurikirana umuziki wawe bashigikira ibikorwa by'iwawe, turabona ko amaviews ni bon. Ya rero Sailo Soja, kugira ngo abantu bumve iyo ndirimbo, ava yuko muja kuri YouTube ababwire imbuga ziwe akoresha Instagram, Facebook n'izindi ngena agenda yitwa, kugira ngo mugende mu following hama mubandanye mukurikirana ibikorwa byiwe, ava yuko aza kuduha akapera ya Gumana Nanje. Okay, so no kuvuga yuko kuri kumbuga nsanzwe nkoresha kuri Instagram wandika Sailo Soja Boy 1,
hama kuri YouTube channel yanje ya YouTube ukandika Sayiro Fighterman, wanditse Sayiro Fighterman uhitubona ibikorwa vyanje byose. Yes sir. I swear I love you so much, yes, ni too much, urukundo mani mboneka rimwe, yes, ni so much, ubikora neza ukanyemeza, ukabikora mu mutuzo nkarengegwa, urukundo rwawe ni mboneka rimwe, ekana numwe no kugereranya, nyemerera unkunde kuko ngukunda uruwanje nkunda, I say egumana nanje, egumana nanje ntunje kure, oh my sweet love. Yes, Sayiro Soja Boy. Ya bakunzi banda TV mwumvise niyageze mu rukundo aratwika gahita yimanukira. Sayiro Soja, mbega nimba atari banga indirimbo ugiye gusohora nshasha, indirimbo hari indirimbo maze imisi mbona kava, nimba atari banga ijya ndirimbo ubabwire kuko je ndayizi, ubabwire titre y'iyo ndirimbo ni iyi. Okay, titre y'iyo ndirimbo yitwa Love by Sayiro. Love, impamvu nayise Love nibaza yuko ni bimwe muri message yayo muzokumva mu vyanditsemo, ndibaza yuko muzoca mubona impamvu nayise Love. Ntashoboye guhita mvuga kuri no mwanya nari muri iki gikorwa cyo gushobora kumenyekanisha urubuga rwanje kwa internet nkoresha rwa YouTube, no kuvuga yuko iyo ndirimbo Love ni indirimbo irimo amajambo akomeye kandi guhozwe ku buhinga buhanitse, nibaza yuko izoshobora gukundwa gusumbya n'izindi no bamaze gukora. Sinzi bizovana nuko abafanzi banje, abantu bakunda ibikorwa vya Sayiro Soja Boy bazokunda. Yeah. Nimba ntihenze umengo indirimbo yoba yakorewe kwa Mirpro. Yes, indirimbo maze imisi shira habona muri no misi niyo nashoboye kuzikorera. Ego. Sayiro Soja uri kurabona yuko gukorana n'aba producteur boba novuga ngo arabakera basanzwe bamenyereye umwuga, nahe hantu ubona biriko biragushikana canke nta bishasha? So ahantu mbona biriko biranshikana nuko ugerageje kuraba indirimbo nasohora ava ngitangura nizo no munsi ndiko ndasohora karite udasanga ari imwe, sivyo? Bitegwa n'iki no kuba umuntu yarashoboye guhindura studio kandi akagenda atera imbere muri iyo ngabirano yiwe, kubera uko utanguye siko uheza, sivyo? Nimba natanguye ndi hasi, uno munsi ndabona yuko hari indi ntambwe ndiko ndatera. Ya nayo mpamvu rero gukorana na Miri Pro biriko biratuma umuziki wanje uhindura iyindi look. Yeah. Sayiro Soja, maze igihe nkurikirana imbuga zawe, narabonye hariho ibiteramo wagiye uratunganya, nimba ari wabitunganije muri kumwe na ba B-Face n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye. Yes. Ariko tugeze ku rubuga rwa YouTube tukarondera collabo tukabura. Bega bijya biteramo kwanza hoho ni kihe kintu gituma wumva yuko ukorganiza igiteramo mu gihe tubona yuko indirimbo zawe zose zidafise ama video, ajya amafaranga woteguza igiteramo burya uyakoresheje video si bon? So ivyo ndavyumva, ivyo umbwiye ni bon. Nakubwiye yuko hariho impusha narindiriye kugira ndazironke shobore gushira ama video yanje ahabona. Izo mpusha rero ubu zarabonetse, niyo mpamvu ngire ibikorwa maze gukora ndabishire kuri YouTube. Nubwo ndi umumizisye ariko nibuka yuko ndi umusirikare ndi ngabo y'igihugu, ntashobora sinitwara muri make, nico shatse kuvuga. Niyo mpamvu rero nari natevye gushira ahabona ivyo. Kumbwira ati impamvu ntegura ibiteramo ajya amafaranga nkoresha sinari kuyakoresha ama clip, nakubwiye yuko clip sanzwe narazikoze kandi zantwaye uburyo butari bukenya. Impamvu ntegura ama concert naho nukugira ante dushobo je nyene shobore kumva yuko ndi capable, sivyo? Ndi mu musicien yiyemera, ntushobora kuvuga ngo mu musicien yiyemera nturaje imbere ya public ngo uririmbe abantu, erega ajya niho habera cotation, sivyo? Abantu babona ati vyukuri urashoboye imbere y'abafanzi bawe. Ikindi mba nkeneye na wa muririmbyi afise iyo ngabirano yo kuririmba ataratera imbere ashobore gushika kuri podium aririmbe, sivyo? Ashobore kuvuga ati ngabirano yiwanje no munsi ndabona vyukuri uko shoboye no bandanya. Kandi mba nkeneye jewe ndi umuririmbyi ariko nsanzwe nkunda nabandi kubafasha, sivyo? Nta management ifise ariko je nyene ndagerageza organize n'abanje abantu bameze ku mutima nkashobora gutegura ico giteramo. Rero simba ndagiteguye kugira niryohere, ndagitegura nk'akazi kugira ante babaririmbyi batera imbere
ndiko ndatwara mu ntara zitandukanye kandi najewe abantu bamenya ati muri iriya ntara Sayiro Jaboy ninde kubera hari beshi bakunda umuziki mugabo si bose ngaha mu gihugu cacu kugeza kuri no munsi bari capable yo kuba bafise moye zo kuja kuri YouTube nico shatse kuvuga yesa ngira washoboye gusobanukirwa insiguro ndaguhaye mbega tukiraho nyene ubugenzi buri hagati yiwawe n'umuririmbyi B-Face on the floor rap Yuda rap Goliath mbega nta kintu mwa muri ko muradutegurira nk'uko musanzwe mukorana kenshi nk'ikintu cigikogwa nyene indirimbo Okay mbo indirimbo biri muri project dufitaniye nibaze yuko uyu mwaka udashobora kurangira ico gikogwa kitarabashikira nakubwiye ko ikintu cyose utangura bukebuke nduraduga bukebuke si B-Face wenyene harabaririmbyi beshi twakoranye amakonser kandi dufitaniye na projet yo gushobora gukorana indirimbo vuba hariho MB Data Estanishi ba Arnovici n'abandi beshi batandukanye horobona yuko concert yanje ibirimo ibihangange bitandukanye nimba izo ndirimbo zose utubwiye ziriho canke mufitaniye projet Okay izo ndirimbo ziriho mugabo hari ico turindiriye kugira dushobore kumenyesha abantu yuko indirimbo bagiye kuzironka vuba reka rero dufate kano kanya tugushimire kuba waduhaye kano kanya turiko turayaga kubijanye n'ibikorwa by'iwawe kubijanye n'ubuzima bwawe ivyo urimwo muri rusangi twizera yuko inyuma mu ntango z'uko kwezi nko wabivuze uzodutumira muri iyo lancement officiel y'indirimbo yawe tukaza kugira ngo tumenyesha abarundi n'abakunzi b'umuziki yuko ivyo wavugiye ngahanya bitahagarariye hajya ahubwo wabishize ku muntu Okay reka nanje ndabashimire bimwe vyimva mutima nshimire uburongozi bwa TV Ndaha aho bari hose Bless kindi ntibagiye abafanzi ba Sayiro Jaboy ikindi nkabanorangiza mvuga ati hakomere harambe ingabo z'u Burundi zigume zitera imbere zigume zigarukana amahoro mu makungu aho bari hose Imana ibazigame kandi izigame so na leta mvyeyi peace